nje kwandika umushikiranganje ngi ajyanditse wamagara abantu ciye makopi nyinshi mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umushikiranganje wa leta y'u Burundi kugira ngo ndabamenyesheje byose ibimvuze pana ku munwa kugira ngo urusako twebwe ritubesha kugira ngo abitoze ko cyayisigura ibimvuze niba amakonda atari byo n'izimpa protestation bashobora amaganze kudomako baca bitoza rero cyose kama tuvuga n'igiki nagomba ndamenyesha yuko ibidukora ndagomba ko mumenya kwanza mbwire mega abarundi n'amakungu yuko kwemera rishoto mbwire inzego z'igihugu ku mukuru w'igihugu mbwire umushikiranganje wa mbere mbwire umushikiranganje atwara amagara y'abantu n'uwa ya sida mbwire umushikiranganje aje akoze fonction publique kabiri na finance kuko amahera na y'igihugu yuko muri rishoto dukora ibintu dusema twashikije iganiro ku munsi mpuzamakungu wahimbaza umunsi mpuzamakungu ari wa mashirahamwe adahinza politike aho twashikirije ivyo amashirahamwe adahinza politike bita société civile ajejwe mu buzima bw'igihugu mu kugerageza guterera kugira ngo abene gihugu n'igihugu muri rusangi babeho neza kandi dutsimbataze dufite ntangere gutsimbataza hagati y'akazi na muntu intwari bereye n'iterambere ku muntu wari wese twaravuze kiganiro rero twomba tugishikirije kuri dossier twavuze yerekeye umuyobozi w'ibitaro byitiriwe umuganwa Karori bita mu gifaransa Prince Jean Charles aho twavuze yuko mu bitaro Prince Jean Charles mu ishamwe rishoto ufise amakuru yemeza yuko umuyobozi mukuru wa hôpital Prince Jean Charles ayiramutswe munsi yitwa Dr Oscar Nimpaye ariko aratanga ubuzi yiza abakozi bitisunza amategeko y'intumbero itangwa n'igihugu imaze imistangwa n'igihugu aho bavuga yuko kugira umuntu yinjiye mu kazi ka leta mbere no mashirahamwe yegamiye leta ndetse no mu bigenga babikora ateza gukoresha ikibazo bita appel d'offre hakakogwa ikibazo ihiganwa aho ubaye wa mbere urose amanota usha abandi ari waronka amahirwe yo kuronka akazi twebwe muri ejo rero ivyo tuvyita gukoresha ihiganwa no gutanga amahirwe ku bana b'abarundi bose kugira ngo impano zabo z'ubwenge n'ivyo bize umwe wese agira amahirwe yo kuronka akazi atagukumira numwe kuko twemeranye yuko haba barundi bamwe akagwi kamwe gafise amahirwe yo kuronka akazi bitagoye weje amashuri bakaca guteka harya kubera uvukana n'umuyobozi kanaka mu gihugu akomeye canke umutegetsi akomeye abandi nabo kwe bagize amahirwe bivukira hariya kuri bamwe bita abanyarucari bose ko ndavita jewe ntibigire baronka amahirwe yo kuronka akazi kuri ivyo rero Ijambo rishoto twarakiriye intumbero turakira ibirego by'umuyobozi wa bitaro bitiriwe Karori aho yavuze yuko mu kiganiro Ijambo rishoto ryatanze yabeshe cyane kuko ata akazi muri hôpital Prince Jean kariko karatangwa ata appel d'offre baye mu kinyegero haba namba ahubwo arishoto nyimba ifise indi ntumbero aho yemeje gusa yuko kiretse umuntu umwe mu docteur spécialisé kubera mu Burundi bataboneka ari we haya akazi naho nyene ka contrat ntoyi muri arishoto rwamba twamenyesha yuko
umuyobozi w'ibitaro Prince Charles nawe turemeza yuko yabeshe ivyo yabwiye abamenyesha makuru. Twege tureke uyo mu specialiste Dr. Ntangorane. Turemeza yuko kudufise ivyemezo. Ubu nyene mu mwaka watanguye w'ibihumbi 2026 ubunyene mu kwera mu kwa mbere n'umwaka uheze n'indi myaka no twogenda ku myaka itari imbere amazeho atwara yu abantu ashira mu mabanga mu kazi atahiganwa ribaye atafise ivyemezo mbere harimo ihera kazi aho bavukana ari buno munsi bafise amabanga hambaye mu bisata bikomeye vya hopitale Prince Charles n'abavyarawe barimwo. Twagomaje tubaha ivyemezo bimwe bimwe muri arishoto twereke abamwe n'amakungu n'inzego z'igihugu ko muri arishoto na megamenyesha makuru cyo duharanira atari kubesha umuntu n'umwe. Tumweshe na directeur wa hôpital Prince Charles yuko ataco dupfa muri arishoto atani cyo tumuronderako. Ico duharanira ni ku barundi bose kata muntu ari hejuru amategeko ufata ivy'igihugu abigira gwako kuko hôpital ni igihugu itegerezwa hateza gutangwa akazi kisungwa amategeko akabayiganwa hakinjiramwo abarundi bose babishoboye tutaravye ubwoko intara imigambwe gomanda bakarore mwe mazi gusoma iyi indi baza hanze Republika y'u Burundi Ministère de la Santé publique Hôpital Prince Charles contrat de travail à durée déterminée. Yotrumira ngomba mubifate neza muze kubishikiriza. Turagenda. L'hôpital Prince Charles et son siège à Bujumbura commune Mukaza. Zone Buyenzi kino gisoma. Avenue de l'hôpital numéro 9 n'ibindi bikurikira telefone représenté par son médecin directeur Dr. Oscar Nimpaye si après désigner l'employeur d'une part un médecin rumvikana no peno Ndayizeye Donatien pere sona ba pere wiwe ndayibona none bangamuvuga ntibikoro Barema Patrice mama yitwa Pelagia avuka yavutse 90 warose akazi muravyi wari wumva atarume murasubira wumva atarumedeze special yavuze aka yari yavutse mu 1995 komini yihe Tangara province yihe Ngozi ya kera izo cyane ko byaritse n'umurundi n'umusore karaga mu ndayibona abaye yagitwere muyaga telefone zo ngizo na nimero akona cyako mahera yiyo yigwe muri kopeke Ngozi rumvikana rero somene si après emploi bandareka kanungumana ibwire gusa singorana kasome article imwe sibyo kenewe article akabivuga ati pour employer et donc la qualification l'employé est engagé en qualité d'informaticien de niveau baccalauréat en génie logistique. Il est subordonné à l'autorité d'un chef de service et doit en respecter les directives. Nagomba kubabwira iki mwumvise nagomba kubereka yuko mwumvise ari mu docteur spécialiste ni informaticien yize iki génie logistique nabwo yize mwumvise medecine nicyo nagomba kumenya rero tuvuga n'ukuri mbe yabaye engagé ryari kana kamukamye ni article ya 4 de la durée et du renouvellement du contrat. Le présent contrat prend effet le 9 janvier 2026 et prendra fait le 19 2026. Ce contrat pourra être renouvelé sur accord des deux parties. Ni maje kupata wana fanga hicho.
ndagomba ko mumenya kwanza mbwire mwega abarundi n'amakungu yuko kwemwe ari shoto, mbwire inzego z'igihugu ku mukuru w'igihugu, mbwire umushikiranganje wa mbere, mbwire umushikiranganje atwara amagara y'abantu n'uwa ya sida, mbwire umushikiranganje aje akoze fonction publique nawe na finance kuko amahera nayo igihugu yuko muri shoto dukora ibintu dufise rapport n'amatoza yimbitse kugira twanye abankiriza igihugu. Mwabonye yuko harameze bayahe none itariki 19 kwa mbere narameze tataraye ukwezi kumwe suma informatics none ibiri hari ibintu vuga mvuge none ibiri bikwiye namenye rero ko tubizi ibyo twavuze ivyemezo aradoyinyuza rero ngibi uwasinye ninde hasinye pour employer Dr Oscar Nimai ministre directeur l'hôpital Prince Jean Charles yarasi ndabe fotora neza kamere neza ntaje vuga ngo nico mu buyenzi munywerekere handi ngo bamufotore neza nungaha mufotore neza abone yuko tubifise ibyo bintu byagarike nitwemera ko akaryamo kiwe n'abakomisiyoneri biwe biharitsa ku hôpital foto neza uboneka mu informatique atari mu docteur spécialisé médecine. Kabiri rero ndabandaye rero uko mvuga byinshi nababwiye yuko amabanga hambaye muri hôpital Prince Jean no mu directeur Oscar ariko kuramba nyanga gusa ariko yafashe hôpital ayigira umurima wase afata hôpital ayigira itongo rya mama wiwe ituvyemera ibyiguteza kuzongwa turi ngaho kugira ngo twane yuko abantu bigira ibihangange kamateka bihangange nabo ndabeshe yuko abantu bafise amabanga komakomeye muri hôpital Prince Jean Charles n'umusi tuvugana ari famille umuryango w'amaraso wa directeur wa hôpital Prince Charles Oscar ndabakaroro gatomoye iri kete murayibona sijana ryanditse sinari nayisinye ni yasinywe risinyiwe ibujumbura reference ngizi itariki 25 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 yasinywe nande na le médecin directeur de l'hôpital Prince Charles Dr Oscar Nimai ivuga ngo iki obuje nomination gushaka commission ijejwe kwiga aba fournisseur abatanga ibikoresho byose by'hôpital yagenye nde amese ni Hunda Bernard president uyo ni Hunda Bernard president wi commission shimye kubabwira yuko bituvuga yuko bitarimo akajya nko kiyo bivuze ko twabeshe none reka ndabishira habone ni Hunda Bernard ari president wi commission ijeje kuraba ni kuvuga ibintu byose byo mu hôpital by'amanyanga abihabi wabo kugira bacabagira ama selection mu manyanga biri minoti none wowe maze shawo wanye mbugo minoti none wase kwa pedophile bakoresha kibazo nuko mbigiturire none ka wasa pe kumugaragaro ni noti nyene giturire kubera wanka koresha kibazo kubera ugombe ibiturire ufise wa commissionnaire none ubu Bernard rero president wa commission asanza jiki muri hôpital Prince Charles niwe atwara service general cyo bita service general hôpital Prince Charles ni service ijejwe ihambaye mu buzima bwa hôpital gestion y'ibintu byose bya hôpital havuyemo pharmacie gusa bisige no bibazwa kugura imiduga koresha ibiki ibigugwa inyanga gusa komande z'amanyanga mwene wabo Bernard na directeur Oscar baravuka ni murumuna wa directeur baravuka na sena nyina nazamariza azamariza batavuka sena nyina perme banyu uzabumba utabesha perme ndakivuza isubiyemo ndabandanye mani rambona Juvenal secrétaire wa commission jejwe kuzizamba amasoko amanyanga gusa uwajeje ku Juvenal muri Prince Jean Charles muzwa kwa misios ndaho gisata atwara kitosata bitwa approvisionnement ni muvyarawe direct atwaisa cha approvisionnement ni abaye secrétaire wa commission niwe twara ubuzima igisata cha approvisionnement gisata gihambaye cyane mu buzima bwa hôpital
obye tubwira umukuru w'ingirisho mukuru w'igihugu turi ku kivi iraduhamagaye amashami adenza politiki tumufashe tumurabira abandi twatanguye kumufasha nuko nyene ni twe twokora igihugu nabiri igihugu uyu rawo nawe yitwa Masezerano Esdras ni membre wa commission ajejuki unacho wafana directeur n'umujuriste wa Katari munyamategeko wa Katari niwe yamwishiriyeho atanga rukitema nta pedo yabaye yazanye tereka ho kunyene niya mpari zarusha yinyereka ngo atakazi ku mugaragaro ngo twabeshe urumva rero abantu kuzaturigira abakizwa bihagarara ibyo turigira abakizwa abapoliti intama no tube mu idini apara kwigira intama ngo je ndumukizwa no ngoma ndabeshe rero mukumvuga vyinshi jewe mpeje kwandika umushikiranganje reka ntampuwe byo dukora turi mu kazi mpeje kwandika umushikiranganje ngi aryanditse wamagara abantu ciye makopi nyirisho mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umushikiranganje wa leta y'u Burundi kugira ngo ndabamenyesheje byose ibimvutse pana ku munwa kugira amavuga ngo rusako twebwe ritubesha kugira ngo abitoze ko cyayisigura ibimvuze niba amakonda atari byo nizimpa protestation bacho bamaganze kudomako bacha bitoza rero cyo sa kama tuvuga n'igiki nagomba ndamenyesha yuko ibidukora ntabwo tubikora nk'urwango undi yaje dufise mission yo kurwanya yote wajakiremo muntu agateka kazi na muntu dufise mission yo kurwanya karenganyo dufise mission yo guharanira yuko atamurundi ashaka atakagwe kamwe giharize by'igihugu n'ubuzi bw'igihugu abandi bahagumizwa mu bushomeri n'ubukene no duharanira yuko iterambere ibidukora twebwe turi mu ntumbero imwe gusa intumbero imwe gusa yo gushigikira imigambi y'umukuru w'igihugu ko umukuru w'igihugu maze mwirikirana no mukuru aguma avuga ngo abantu bone na bene igihugu bone n'ivy'igihugu biba barenganya tugeze turaraba umva none gasho umukuru nashaka kwira wenyine ahantu hose abamabanga mu gihugu nibo bavyonga nibo basuma ugasanga yinza abakozi mu manyanga agacabesha yiwabo gusa ari abagena gamabanga ari bo mubereye ijisho akariba bonona twaje rufata intumbero yo twemi société civile turi muri stratégie nationale de lutte contre la corruption Gitega nyine cyo mukuru w'igihugu yatubwiye niho narindi yatubwiye ati société civile basha amadenzi wa politique mfasha mu ndabire abone nabene igihugu mu ndabire abonye agataka kazi na muntu rero muri acho twaragurutse ico byambwira Oscar si wenyine n'abandi bose bakora amanyanga batanga ubuzi mu ministeri atandukanye mu madirekisi atandukanye bitwaza ico bari bitwaza ngo umugambwe watumye bitwaza ngo bavuga n'abategetsi bakomeye babihagarike kuko tugiye kubadoma ko turabatoza nabo tubavuge twarakivuze isi n'amakongo ibamenye kabisa ndababwije kuri hari abavuga ya muhe ndo amatelefone menshi ngo abashigikiwe n'abahambaye ngo bashigikiwe n'abakomeye mu gihugu ngo bashigikiwe no mugambi uri ku butegetsi bagomba ndababwiye yuko menyeshe katarivyo nta mukuru cy'u Burundi basi ndayishimiye ashigikiye abagabo ba Oscar n'abandi bose no yamaseme ntabashigikira bizi nubeshi baramononera baratoba bariba ngaho nabashigikira nta mushikanganje wa mbere ashigikiye basuma nkabo nta mushikanganje n'umwe ashigikiye ndazi neza nta n'umugambwe uri ku butegetsi ubashigikiye jewe narumvirije umunyamabanga w'umugambwe mukuru CNDD igiharama harimo kubakonge hari Igitega bariko bagira amasengesho umwaka uheze muri nyene murabona basabakonge wenyene yaravuze yuko arasigura n'igihe mwaba ikiganira yuko atabantu bikomeza bitwaje umugambi bagarike siko avuze mu kiganiro yabanje bako atuwikomeza wese ikomeza amategeko arisuza turabandika gaciye n'ushwa dore muze murabandika rero nta mugambo ashikiye kuko ndi umugambo je Sendefred nabonye hariho ubutungane kuri bose nje mpanumviza
no Jose sindi museni vile mbwa maromba n'ikitabiro cyabo avuga ngo tungane kuri bose ivyo nta mugambo bashikiye abandi nkabo nabona beshe neza nta mugambo kubutegetsi bashikiye nta n'umukuru w'abashikiye nta mushikanje wa mbere nta mushikiranganje nta n'uwo bavuga ngo ashikiwe n'ukomeye naka buraraba neza sivyo bidukanga turazumvisa tugira ngo burya ngo ashikiwe ngo nibihangange ngo ayishikira ya kwanaka hehe nawe ushika uko amafuti nkaya none tunume umuntu abeje bashikiwe na naka kwari hejuru afata ibitaro ashiga amakomisiyo avukana bibe afata abantu ashe mu kazi mu majyanga atabesha ngo haba dogiteri gusakatsa dufise ivyemezo oya ntanzigira imwo tugomba ko Burundi bwacu bumera neza intumbero mukuru gatanga yuko bavuze ati shaka kabandi banje bamererwa neza ubutungane bubereye abe igihugu aho igihugu mere neza reka rero dushikira mukuru twese tuzive twavuze rero dushikira mukuru w'igihugu abe ni igihugu twahagurutse abo ya mabanga ndashobora kumufasha twumva tumufasha tubafata tufara twamushikiriza natwe rero cyo kintu tumatushe tuvuga rero twego sivyo cyo badukore hari mu mahina bamenyesha biko dasoze urugamba twarutanguye buri we mwaje nta nabwiye twe nta mugambo turi mu numwe ukunda igihugu dufasha igihugu tukaronda n'indongo z'igihugu ziko zikora neza gahimiza cyo dukora